nta kintu ndabona mu buzima gishobora gutuma umuntu yiyegura neza kinganya urukundo. Iyo wiyeguriye umuntu kubera ukeneye salaire, iyo uronse uguha salaire iri mieux kurusha iyo ujya muntu yaguhaye, kenshi urademisiona ukimuka ukagenda ahandi. Le fait ko umuntu afise icaguha ntibikugira uwiwe automatiquement, kiretse gusa iyo ukunda. Yesu ashimwe cyane. Urukundo ni elema ikomeye idetermina, kandi urukundo ni kimwe mu kintu dusaba Imana ngo Mana nyigisha nshoboza kugukunda, kuko ibindi byose byo motiva kugira ikintu cyo cyose ciza nkoze mu mwanya muto birashobora gutituka. Hariho ama motivation yo mu buzima ahora atakaza valeur. Iyo ubwoba bugukoresha ibintu, umunsi Imana izogwiza umutekano wawe, umunsi Imana izokwasura stabilité, uzohinduka kandi abantu bazobona ko wahindutse. Kuko avant inyifato nziza wari ufise yari ihagaze kuri peur ufise y'ubuzima, ariko Imana imaze kugustabiliza, abantu ntibakikubona ko amakarite bigeze kukwitira. Kubera iki? Kuko quelque part icakumotiva caratakaje valeur avec le temps.